twari dufite ikivugo benshi mwari mukiri bato mu mwaka wa 2014 ariko twari dufite ikivugo kivuga ngo Burundi ugwaruka turashoboye ufise uruhara. Gaswe namwe ko mukivyibuka mvuze ngo Burundi ugwaruka muce muvuga ngo turashoboye mubivuge nk'abashoboye nyene. Burundi ugwaruka hashoboye aho imbere gusa bari abinyuma n'abashefu baje kurorera naco bashoboye biragoye ariko ukaba ushoboye uduze uko kwavuga ngo ndashoboye nanje. Burundi ugwaruka, Burundi ugwaruka, aracari abantu badashoboye hari inyuma muhambariza uti mwaje gukora iki mudashoboye. Niba wabona umuntu atavuze ko ashoboye muhambariza uti waje gukora iki. Burundi ugwaruka, Burundi ugwaruka, rero ufise uruhara mwikomera amashi menshi muri abantu b'igitangara. Rero icyatumye tuza ngaho nuko nahagurutse kugira ngo nitoze mu kibanza cy'umushinga amateka. Kubera iki? Ko twasanze ibintu bituma ugwaruka kumbura rudatera imbere mu migambi yabo no gushika kure mu buzima bwabo. Usanga imigambi myinshi ifatwa n'ingingo nyinshi zifatwa mu buzima bw'igihugu batahadabo kwitwararika ivyo ugwaruka rukeneye cyangwa ibyo ariko baracamo. Simvuze ngo ni iminsi yose ariko kuva kera je namwe ndi mu bintu by'ama-association cyo guharanira ingene ugwaruka ngo tere imbere, ariko nasanga kenshi hari ahantu twisanga mu ngingo ziko zirafatwa mu bantu badukurira uburongozi bw'igihugu bibagiye ko ugwaruka ari zo nguvu za kino gihugu kandi bazoshoboza kino gihugu gutera imbere n'ingoga mu muvuduko unyarutse. Kugira rero ngo ugwaruka rushobore guterera muri iryo terambere rinyaruka bisaba yuko baba abantu bafise ijambo, bafise akaryo gushikiriza ivyiyumviro vyabo kandi bashobora kuronka akaryo ko gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Rero abantu benshi ngahi Bubanza murabizi kumbira mwe muracari bato ariko twarabaye mu bihe by'intambara, aho twabaye mu bihe aho abantu bapfa bazira ibyo batazi, bazira ubwoko, bazira intara, bazira ivyiyumviro vyabo vya politiki. Ugasanga bamwe babaye imfuvyi nkanje kuna jewe narabaye imfuvyi kubera intambara nisanga ndi mu bibazo ndara mwibarabara ntagira homba, ariko byose nsanga vyavuye kubera ko uburyo bw'ingene intwaro yari tunganije muri kahise vyagiye bizana ibibazo abantu bagacanamwe, abantu bakankana ataco bapfa bagapfa ubusa. Nukuvuga umuntu akazira gusa uko yavutse ari muri uyu muryango, ari muri ubwoko yavutse yisanga kumbure ari muri uko kwemera, ugasanga ivyo bitumye umuntu ashobora kuhasiga ubuzima. Turagomba rero mwese dufatanije nkuko n'indongozi z'igihugu zimaze igihe zibivuga tuba abantu bakora ibisabwa kugira ngo intambara twubabanye kuva mu myaka 60, 70, 80, 90 umwaka mu myaka 2000 zizokwandike mu bitabo, ntizizosubire kutubako, ntizizoshikira abantu, ntizizoshikira abana bacu, ntibizoshikire abadukomoka ko bose. Tube mu gihugu ata muntu agifatishwe kumbure n'ugwiwe n'ingwara, atishwe n'ukubera ari uyu cyangwa uri. Tube mu gihugu aho abantu bakundana ubutandukane bwabo, abadahuje amadini, abadahuje ivyiyumviro vya politiki, bagashira inguvu hamwe bakubaka igihugu ciza aho bashobora kubaho baroraniwe. Nagomba rero ngo muri kino gihe mukundora nukugira ngo mushobore kunyizera mu ntume ndabaserukire tubandanye kubaka ubumwe muri kino gihugu no gushira inguvu hamwe kugira ngo abana bacu n'abuzukuru bacu ntibazoce mu byo twaciyemo bazovyumve nk'umugani. Namangunda gutanga akarorero ngaha hafi yacu mu bihugu duhana imbibe hari igihugu kitigeze kiba mu ntambara, atabwicanyi bwigeze bubamwe. Gushika n'uyu munsi twumva bavuga iby'ubwicanyi n'intambara bo bavyumva mu makuru. Naragiye kuhagendera aho hantu babwiye ingene abantu bicana, babwira ati barashaka kwicana ba mu gihugu kimwe, ari abantu bamwe batavyumva. Ico gihugu ni Tanzania. Igihugu nka Tanzania nta ntambara yigeze ibaho gushika uyu munsi, ntibigeze bacagira amacakubiri kandi bafise indimi nyinshi, ubwoko bwinshi, ariko barakundana bagakorana bagatera imbere. Mu bijanye no kubisikaya ku butegetsi arabikora neza, nta musume turumva intambara harya mu gihugu ca Tanzania. Ejo bundi nari mu gihugu ca Ghana baravuga bati inkuru z'ivy'intambara ntabyo tuzi,
kuva igihugu cyabo kirikukira kuri Kwame Nkrumah gushika uyu munsi nta munsi n'umwe abavukanye abasangiye igihugu bigeze basubiranamo bakagwana. Turetse kuja kure byose aho hirya muri Kenya ego harashobora kuba imivurungano gatoyi ariko nta bantu basubiranamo ngo bicane nkuko twe twabibayemo. Turagomba rero yuko tubugwaruka urunganwe rushaje ruzana ivyiyumviro bishasha tugakoresha ubwenge bwacu inkomezi zacu ubwenge Imana duhagira ngo tuba abantu bateye imbere bashobora kuzana impinduka muri inosi. Jewe navukiye aho navukiye Muyinga ariko nabaye imyaka myinshi ngahe Burundi Bujumbura ico gituma ariko nitoza mu ntara Bujumbura. Ariko uravye ingene umuntu akura agaca mu buzima bugoye hari igihe wibaza ngo ni umuvumo wakuguyeko. Je nkiri wacu ruguru nibaza ko kubwo kuvukiraho navukiye muryango navukiyemo nazopfa nteye imbere. Maze kuzi Bujumbura kubera intambara nisanga mwibarabara ntagira ivyo fungura mari imisi ntagira ivyo fungura amashuri arahagarara kubera intambara ndaca mu ngorane narinzi ko atazosubira kuvamo. Ariko uyu munsi niba mbona ngaho nta muntu n'umwe yohagarara avuge ngo naje ngaha kubera ko ariwe yanterereye ariwe abikoze. Abantu banterereye n'abagenzi banje abo nashoboye gufasha mu buryo bwe cyangwa ubundi, ariko ibikorwa twe tubikora dukoresheje uburyo bwacu nta buryo bwa leta burimo ntabwo bigeze baduha. Ariko abagenzi n'icyo turashigikirana tugakora bino bikorwa. Uyu munsi ndashitse ahantu mvugani ndiko ndabona indoto zanje narose kuva kera ndiko nazishikako, ariko byansaze guca ahantu hatoroshe. Nimba jewe narahashitse uyu munsi nshobora kuba mpagaze imbere yanyu uyu mwanya na wewe urashobora gushika kure gusumba aho ngeze uyu munsi. Nimba ngenda hirya no hino kw'isi nigisha abantu bakanyubaha abantu bakanyumviriza nkicara n'abakomeye kw'isi nuko umunsi umwe natawe yuko umuntu Imana yamuremye imuhaye ubutunzi bwinshi iyo abukoresheje neza iyo abaye mu gihugu kimwe uburenganzira bwo guteza imbere ingabire n'ingabirane Imana yamuhaye arashobora kuba udasanzwe uwo ari we wese. Nico gituma mu bikorwa nkora nitwareka cyane abana mwibaraba ukubera ko wasanga abana babasuzuguye abantu bababwira ngo mwebwe ngo muri bidomangure abana mwibarabara bakabita amazina yose, ariko Imana yaradushoboza baravamwe abantu bakomeye baratera imbere baratera iteka igihugu. Narabwiye abagenda hirya no hino kw'isi bagiye gukina hari bamwe mu bana narendeze babiri bavuye muri ville muri Place de l'Indépendance Bujumbura baza kubana nanje tuvuye muri Brazil mwaka 2014 ndabaronkera buruse yo kuza kwiga mu Bwongereza mu gisagara cyitwa Cambridge. Aragenda kwiga ari babiri bariga hanyuma ngenda kubaramutsa mwaka 2015. Ico gihe murabizi yuko mu gisagara ca Bujumbura hari imivurungano hari meze nk'intambara ikiraba byari bitameze neza. Ndabaraba turi Londres tuko turazunguruka ndabaraba mu maso nababwira numviriza muri abana banje narabareze kuva mukiri bato umwakuze mwashitsi buraya muri Bwongereza mukaba mwifuza kuguma ngaha jewe kuri ntashavu no bagirira mugabo igihe cyo gutaha cyari kigeze amashuri mwarangije ne mutaha. Baranda mu maso arambarira ngo turatahana abaza kubera iki bavuga ngo ukuntu batureze n'ingene batwigishije tudatashe ntituzoshobora kugira ico duterere kugira ngo igihugu cyacu gikire cyangwa tugufashe nabi ko guri kurakora. Uyu munsi niyo barongoye ibikorwa byo kurera abana hajya ibujumbura muri generation, ariko byavuye ko batahuye yuko uburenganzira bwabo bafite uburenganzira bw'icyo baterereye kugira ngo bahindure kino gihugu kibe igihugu cyiza. Nawe rero ushobora kuba uri mu bihe bitagenda bitameze neza uyu munsi ushobora kuba uri kuraca mu ngorane, ariko ntabwo bakubwira ngo n'ubuntu bw'Imana n'ubugira neza kw'Imana ntibihebure. Ejo ushobora kumushyitsa ahantu inshuro 10 harenze aho ngeze jewe uyu munsi mu myaka iri imbere mu gihe wowe ubayeho ubuzima buzana n'Imana igomba ugakoresha ingabire Imana yaguhaye kugira ngo ushike kure. Icyo gituma mu bintu tuzoharanira cyane nimwatwizera mukadutora nuko atamuntu asuzugurirwa icari atamuntu asuzugurirwa kumbure ibyo afise cyangwa adafise, yuko asuzugurirwa gusa kumbure umuryango avamo cyangwa intara avamo, ariko umuntu wese igihugu kimuha akaryo ko ashobora gutera imbere. Nugiye ari yumva umenga agira apfe umunsi akabyuka agira ati ndafise ibyizigiro byo gushobora kubaho neza ashobora guteza imbere umuryango wanje. Numva nabaza ikibazo kimwe imbere y'iko mbandanya abo n'ugwaruka rw'ishiga ni bande bizera ko hamwe no kwizera Imana mu myaka 10 iri imbere mushobora kwa mugeze ahantu kure hasumba aho ngeze uyu munsi. Muduze amaboko ndaho abizera ko Imana bashoboza mwikomera amashi.
Kicyo cyifuzo ndabifuriza. Imana ntiyakuremye ngo gukurikira abandi, nta Imana yaremye nk'ubunyongezo. Umuntu wese Imana yamuremye mwiyumviriye ko kugira ngo nabatera imbere. Ariko nkunda kwigisha iyo ngiye ahantu henshi kumbe no ngana nakababwiye. Nimba ufise urukumu rwawe urashobora kuraba ku rutoke rwawe rw'urukumu. Murabe utuntu tutuzingi murekundabo abashaka mugabo batabishaka mureke. Urabe urutoke rwawe rw'urukumu. Abo bantu babona tutuzingi tucafseko. Hari abantu batazanye urukumu rwawe n'abari barandaba cyane. Wabonye urukumu rwawe? Ni bande afise karanga muntu nawe utabuyayizanye ngaho. Ni bande kwikaranga muntu yabo hateye ku rukumu. Kubera iki bagusaba gutera k'igikumu? Igikumu bagusabye gutera kuri karanga muntu nukubera to yaturunda kweretse ducafye ku rutoke rwawe. Subira muturaba watubona. Tujya ariko gutuma uzoshira k'igikumu ushira k'igikumu kuri karanga muntu. Kubera iki? Kuko abahinga barazravye basanga kwisi yose n'amahasa yavukiye umunsi umwe. Tujya turi ku rutoke ngaho nidushobora kwa ducafye cyo kimwe. Mumbigeni mani kamba. Tujya ducafye ko tuzungurutse nga iwawe ni wanje niwo muvukana nidushobora gusa. Nico gituma kugira ngo terako karanga muntu ku rukumu rwawe. Kugira ngo nihagira uza kubesha ngo iyo karanga muntu ni gwiwe. Urazi ngene bacabigira mugiye muri polisi baca bazana karanga muntu. Bagaca bazana urupapuro rwera. Bagaca bavuga bati naho musa mu maso tera urukumu rwanyu turaba. Gatera urukumu ndiro gatera urukumu iruhande. Bagaca bazana urugagamisha. Bagaca baraba tujya tuzingi ducatse ku rukumu. Baca babona uwo dusa n'uwo turi kuri karanga muntu. Urya bagaca mubwira turi kurabeshe karanga muntu sigwaho. Mumbigeni Imana igukunda. Ndabira uwo muntu yashavuye ari ruhande yawe mubwira uti naho mbona hano nitwaciye mwiforoma imwe mubwira. Turi twaciye mwiforoma imwe. Imana yaranyiyumvire ko je nyene kutamubwira mbere. Inkuru nziza nagufitiye ngaho imbere ko mbana. Kwisi nzima yari umwana w'umutunzi wa mbere kwisi. Yaba umwana w'umuntu akomeye atwara igihugu. Nta n'umwe Imana yaremye ngo abinyongezo canke yo gusubirira. Wewe uri umwe kwisi yisa mu gihe cawe gushika umunsi uzopfa ngaho ukava ngaho mw'isi. Uri umuntu udasanzwe rero. Imana yagushyizemo ubutunzi abantu bose kwisi bakeneye. Ingabire zawe nibazimenye ukazikoresha. Mwabonye Bifesi ngaho? Mwibaze iyo Bifesi ataririmba tuba twarahomvye. Sivyo? Ariko ingabire yiwe uyu munsi yashobora kutunezereza kubera ko yamenye ingabire Imana yamuhaye arayikoresha. Umwe wese harabandi gukina umupira. Je murumva ko ufite ingabire kwigisha sivyo? Je ndazi kwigisha. Ni ingabire Imana yampaye. Ndagomba rero yuko banyamubanza mu buryo igihugu gitunganijwe umuntu wese ahabwa agaciro. Ata muntu ngasuzugurwa masuzugurirwe aho yavukiye ko afise amafaranga cyangwa atayafise ko yize amashuri menshi cyangwa atize menshi ko basuzugurwe kubera ko afise ivyiyumviro bicanke biriya. Ariko umuntu wese ahabwe agaciro bivanye n'ingene Imana yamuremye. Ikindi gihambaye tugomba kuzoshimikira ko nimwatwizera mukadutora nuko tugomba yuko mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu dushira imbere ko abantu babaho neza. Imigambi y'igihugu itogwa ishire imbere umurundi n'umurundi kazi wese. Hari gihe uyu munsi usanga abantu bamwe gusa ari mu bijanye n'ivy'uburongozi aribo biyumvirwa ko cyane imbere yuko biyumvira ku muntu mutoyi aba ngaha muri iyi misozi yo ngaha ibubanza. Hari gihe usanga biyumvira abize gusa basanga kumure abatize barabuza ashobora kubaserukira canke ugasanga haje imbere ivyiyumviro by'abari mu migambwe gusa kandi hari abantu badashobora kuja mu migambwe kandi atari kosa kutaja mu migambwe. Cyo kitubibwirizwa shingiro ingingo ya 13 rivuga ko umurundi wese adakwiye gukumingwa mu bijanye n'ivy'intwaro baravye igitsina ubwoko idini giwe ahava umurundi wese afise uburenganzira. Nawe wibishaka bari gutwara dosi kwitoza nk'uko kwihanje nta ukubuza igihe atamategeko canke atakosa wakoze uri muri prison. Turagomba rero ko imigambi ifatwa aho kwiyumvira neza y'umwe wese muri mwe. Tuvuze neza y'umuntu ukwiyumvira ibintu ngenderwako ingene abantu bafungura neza
turaba abantu ku munsi mufungura gatatu ku munsi muduza amaboko mu gitondo mufungura mbere ko muja ku kazi saa sita no ku mugoroba abafungura gatatu ku munsi turabigane mu ngano mwabonye abantu bafungura gatatu ku munsi ngere bangana ni mwebwe madugije amaboko ndasubiye kubaza umuntu afungura mu gitondo mbere ko aja ku kazi canke kw'ishure saa sita mura neza agafungura imuhagije kugira ngo ashobore kugira ingufu yo guteza imbere igihugu cyane cyane abana batowe imbere ko baja kw'ishure kugira ngo bagire ubwenge mu gihugu dushobora kurima kuva mu majaruguru n'amajepfo y'igihugu turavye ingufu zidufise twari dukwiye kuba turonka ivyo dufungura n'ivyo dusigaza tukabitwara ku masoko abakongomani bagatugurira tukaronka amafaranga y'abanyamahanga kugira ngo dushobore kuza kurangura ivyo tudashobora kwimburira ngaho iwacu. Rero ni vyiza ko twiyumvira twese, sivuze ngo nikosa ry'abari mu burongozi bw'igihugu, ni bijanye n'ingene twakuze kahise ingene twiyumvira. Ni bande bibaza ko gufungura gatatu ku munsi ku barundi n'abarundi kazi ari ikintu ciza, muduze amaboko turaha bari ikintu ciza cyo kwifuza. Urabifisemo uruhara rero, urabifisemo uruhara, twese turafise icyo twokora. Imuvuge ngo nukubera ngo gusa abarongozi mu burongozi bw'igihugu uyu munsi nawe usanga atacu uri kurakora cyo kugwiza umwimbu kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere, abantu bafungure neza, abantu basubire kumererwa neza. Ikindi twifuza nuko mu migambi y'igihugu haba gushira mwitwariko ingene abantu baryama neza, bakaruhuka neza, uburaro bwiza, ni ikintu gihambaye. Je niko ndavuga ibi bintu abantu bavuga ngo yareka kuvuga ivyo, bavuga ikibazo mu kitoro, bavuga ikibazo cikina kiriya, ivyo ntibiraba abantu bose, ego n'ibibazo, ariko ari ubuzima bwa misi yose umuntu akenera kuryama akaruhuka. Je nukubera ko kumbure nabaye mu buzima bugoye, yarageze kuba hano ndamara igihe ndashaka kuryama ku matera kubera ingorane z'ubuzima, ariko umwebwe ngahi mubanza mwarahiriwe mwese muryama ku matera. Oya mutari kajya kora kwigwisha. Ico naco mbaza ndabizi ko mwese muryama ku matera, ariko hariho abantu hariya mu misozi, hariho abantu bariya mu misozi badashobora kuronka n'uburyo bushobora kugura imatera. Nabibutse ikintu ko naravuga, aya si amakosa y'indongozi z'igihugu gusa, ni amakosa ya mwebwe na mwebwe, kuko ntidushira ingufu hamwe kugira ngo abantu bose bashe kuryama neza. Haracari abantu baryamana n'impene mu bavyuke bafise inkomezi, bagende gukorera igihugu, bateze imbere igihugu. Turacafise akazi kenshi gukora, wowe nanje tubifisemo uruhara. Ico gituma tugomba gufasha indongozi z'igihugu, dufashe kugira ngo abantu babeho neza. Nibiza rero ko imigambi ifatwa ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa ari kugira ngo abantu bafungure neza, bambare neza, baryame neza, bateze imbere ubwenge bwabo, bagire amagara meza, hanyuma tuje muri rya terambere nyaruka, muri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu, duterere twese ari uko tumeze neza. Ivyo rero bikunda gupfira mu mategeko afatwa, nico gituma dukenera abantu baduserukira baba bafise ivyiyumviro vy'ingene twese doshira hamwe inguvu kugira ngo duteze imbere kazi igihugu cacu. Rero ngenda guha akaryo ugira ngo wewe uri ngaha cyane cyane abigenga batari mu migambi, bambwiye ngo aha ngo hajaho migambi gusa, hari abigenga bahari. Niba utari mu mugambi wigenga uvuga uti turiho, ni navuga ngo abigenga muri uvuge turiho, abigenga muriho, duza amaboko yanyu. Inyuma hari abanyamigambi gusa, inyuma hari abanyamigambi gusa. Uyo muntu atadurije ko kumbariza uti waje gukora iki mbega hajya wowe uvuye he? Ndasiye ndabaze abigenga muriho, abigenga muriho, haguruka dukayangane, sivyo? Turakunda abanyamigambi kandi n'abana beza badufasha byinshi, ariko iyi mategeko y'igihugu araduha natwe uburenganzira nk'abigenga, sivyo? Rero reka tuzovyerekana itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni winjira mu kazu k'itora, urutoke rwawe uzorutumbereza ku nimero zingahe? Uzorutumbereza hehe? Ku muntu yitwa nde? Kugira ngo aguserukire mu nama nshingamateka, kugira ngo agufashe kwiyumvira ingene amategeko y'igihugu atorera inyishu ibibazo ufise, twitwararika ineza yawe n'ineza y'abarundi kazi bose.
reka ndabasabe mwebwe mwese mwanyumvirije neza mwikomera amashi menshi gitanga. Narangije ijambo ryanje na refisi. Nizere ko ata muntu yashavuye. Mbonye umuntu ashavuye iruhande ya mumbari tutushavujwe ni. Iyo umuntu ashavuye mumbari tutushavujwe ni. Twaje kunezerwa turi mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano n'umwidegemvyo. Dushimira cyane amahoro ariko kandi turi mu gihe cyo kwidegemvya. Ndabasaba umunota umwe wundi nahejeje ijambo ryanje ryo kwiyamamaza. Mwonyemerera umunota umwe. Ubu rero nagomba mungundire gatoya. Ngiramve mu byo kwiyamamaza. Oya, byo kwitoza muzono. Umwanya wo kwiyamamaza wahenze na urangije. Ubu nagomba mvugane namwe nanje nk'umukunzi wanyu mugenzi wanyu. Sibyo? Abantu nabonye benshi bifuza kuzoba bageze aharenze aho ngeze uyu munsi mu myaka 10 imbere. Ndashaka rero ndabahe inzira zishoboka kugira ngo nyaruke gukura. Sanga bateguye umuntu yigisha ijambo ry'Imana. Icyo gihe nta mana nemera kubera ko nababajwe n'ingorane nahuye nazo mu buzima bwanje kubwo kubura umuvyeyi n'ibibazo bitandukanye. Hanyuma umuntu ariko arigisha avuga ibintu bine byatumye ubuzima bwanje buhinduka. Icambere kugira nababwiye kare yarasiguye abantu bari bahari ati Imana iragukunda kandi igufitiye umugambi mwiza. Ndabiharira ndavuga ni yari mfite umugambi mwiza mba naramwibarara. Mba niko naca muri izi ngorane. Mba ngiye gusembera kwinda gusembera gusaba indano muri university. Aravuga ati igituma uyu munsi uriko uramuza bugoye si Imana ariko ni kubera icacu n'inzaduruko catumye abantu batandukana n'Imana bakora ibintu bibi, ubwicanyi, inzankano bituma abantu badashobora kugirana imigenderanire n'Imana baja kure yayo bituma umugisha udashobora kubashikira. Arasomera mu gitabo c'Imana muri Bibiliya muri Yesaya 59 umurongo wa 1 wa 2 avuga ngo gutwi kw'Imana nikubaye muri gupfuye kunanigiye kumva uroko kwako kwayo nikubaye kugufi ngo kunanigiye gukiza ariko n'ivyaha byanyu byabatandukanije n'Imana yanyu bitama yanka no kumva. Araja mu Roma 3:23 avuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ageze aho numva najewe ndito ikosa ko naho nari umunyedini ariko sinari umunyabyaha nakora ibyo abandi bose bakora. Aravuga ati ariko Imana kubw'urukundo yakunze abari mwiza yaratanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo canke Isa ku Bayisilamu araza arapfa arababaza kubwana kugira ngo umwizera agirane imigenderanire hamwe nawe asubirane agirane imigenderanire n'Imana maze asubire kuvuka ubwa kabiri agirane imigenderanire n'Imana abicare migisha. Avuze ayo majambo numva arankoze ko ndavuga je nakuze ndi mu Kristo. Aravuga ati ikibazo cyo gukura uri mu idini ni ngingo muguje umukobwa n'umuhungu bafata ingingo ku gatandatu ku mugoroba bahagira mariage bagahinduka umugabo n'umugore ni sezerano. Ati niba baragize iryo sezerano rero Imana yasezeye ko ikikuremera umutima musha kaba umuntu mushaje kaguha ibyizigiro bishaje kagira imigenderanire hamwe nayo ugashobora kugira ibyizigiro by'ubuzima budashira. Aya majambo yavuze numva arankoze ku mutima. Sanga iryo sezerano ryo nigeze ngira nakurikiye abandi bose. Arambarira ati nibizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe ko Imana yazuye Kristo mu bavuye uraronka ubuzima bushaje. Ibi bitandukanye n'ivyo naje kuvuga bijyanye n'ibyo kubaserukira mu nama nshingamateka ariko numva hari abantu batatu ngaho ntugenda ntafashije bari mu buzima nk'ubwo nari ndimo ico gihe nagenda aho hantu gufungura. Yambwiye namubajije none nkora iki? Arambwira ati nibizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe amajambo urahinduka wowe icare migisha. Ndabifata nko kumengo nibisanzwe ndafata iyo ngingo ndasubiramo ibyo ambwiye gusubiramo nobabwira ko yabayo ntango shasha guhiduka ku buzima bwanje iyo ntayikora kumbure Imana narapfuye cyangwa mba n'umuntu ari ngaha ataca maze ariko uyu munsi ndi hano kuko uwo munsi wa gatandatu mu gitondo nafashe iyo ngingo ubuzima bwanje burahinduka. Noba ndaguhenze ngo uzoshika kure mu mwanya muto udafitana imigenderanire yawe ni myiza n'Imana. Hari igihe uba ubuzima ukiyumva umenga urishoboye ufise inkomezi ariko ahantu bigarukira intango ya vyose intango y'ubwenge nukubaha Imana ukumenya Imana nuguca bugufi nukuva mu ngeso mbi. Hari ngeso uba monye urazizi zikubuza kugira ivyizigiro byinshi. Hari abagenzi twagendana twari batandatu twara bari nindi nk'uko ba Bface cyo gihe. Hanyuma umunsi umwe
bose bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, bakora icyaha cy'ubusambanyi turi kumwe turi batatu turi batandatu, Imana iramfasha ndirinda sinakigwamwo. Bose batanu n'uwo mukobwa bari kumwe n'abahanzi mu myaka 2. Ico gihe hari imyaka ya mbere nta miti yari bwaboneke, bafatwa na sida bose, na wa mukobwa yabanduje barafatwa abagenzi turaturirimbana. Numva umutima wanje urababaye. Hari abantu abagenzi banje bapfuye kuko bazira ingeso mbi. Hari umuntu umugenzi wundi w'umugenzi cyane wanje yarafise imodoka atwara double cabine. Umunsi umwe bavuye mu Kirundo kuryoherwa n'abagenzi, baraza bashitse ahantu uri kuraja imuyinga, kubera bari banyoye cyane baragera ahantu binanira ko bikontorora, double cabine yose yatemba nta numwe yavuye mu barapfa. Ndavyibuka birambabaza kubona kubwo gusa kutikontorora ntibashitse ku buzima bari bifuza kumbura umunsi bakwa duhagaranye ngaho. Hari ikintu cyo kubuza ko tuzoba turi mu myaka 10. Shobora kuba ari ingeso, shobora kuba ari ikintu ugendera mu kitari cyiza, urashobora kuba ariko nawe utagurikira mugabo ntuzohashike kubera ibintu bimwe bitari byiza. Ariko iyo wihanye ugatumbereza ubuzima bwawe biragushoboza gushika kure no kugira imbabazi abantu bakugiriye nawe. Umwe wese umutima wiwe ariyizi, ndi ngaha nk'umukozi w'Imana, ivyo kwiyamamaza nabirangije, noba barangiye ntagusengeye. Nimba ari umuntu avuga ati mu buzima bwanje ndagomba kwihana ku kintu muyayo gumukidahesha Imana icubahiro, ndagomba gusongirana imigenderanire n'Imana yanje kugira ngo mbeho nzoshike kure nk'uko Diyodoni yabivuze hajya imbere, naho atari cyo cyari canzanye ubwa mbere. Niba buri ngaha uriyizi mutima wawe, agatima muntu kariko arakubwira, ukawumva ugomba gutunganya n'Imana yawe kugira ngo vy'ukuri ugirane isezerano n'Imana, utuze ubwoko kwawe aho uhagaze ndagufashe gusenga. Umuntu avuga ati nagomba kwihana ikintu, nagomba gutunganya ubuzima, ntihagire ubigira ariko arafyina. Uyu mwanya simbona umuntu ariko arafyina, ni umwanya w'icubahiro. Ikibazo cy'ubuzima bw'umuntu si ikibazo cyawe, si ikibazo cy'imiyamamazo, ni ikibazo cy'imigenderanire yawe n'Imana ku mutima wawe. Nubasaba mu nkundire si umugenzo wa poroti, ariko kugira ngo ntusamare ugara amaso yawe kugira ngo wiyumvire ku buzima bwawe. Unkundire usubire mw'iri sengesho uvuga ibyo niko ndavuga, uvuga uti Imana yanje, bivuge cyane ndakumva uti Imana yanje, uyu munsi nditaho ko ntari umunyabyaha, ko ntashobora kwikiza, ariko menye neza ntabikekeranye yuko Yesu Kristo wapfuye ku bwanje, wazutse mu bapfuye kugira ngo utsindanishirize. Ndakwakiriye ingumbere umwana n'umukiza ubuzima bwanje, mbaye cyane mwigisha. Ibya kera byose birashize, byose bibaye bishaje. Urakoze kumwijije, urakoze kumbabariye, nabisenze nabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Ukiri muri uyo mwanya ndagusengere ntusamare, ndagusengere nk'umukozi w'Imana muri uyo mwanya. Data mu izina rya Yesu Kristo, turakubashe ko ni waturemye, ni washize twa tuntu dutoyi ku rukumu rwacu. Ijambo ryawe rivuga ngo n'imishatsi iri ku mitwe yacu urayizi. Umwe wese urazi ingene amaraso azunguruka mu mubiri wiwe. Mama ukadushoboza guhema twese, abatunze, abakenye, abize, abatize, ukaduha kubaho, imvura ikatugwira, ikatumereza ibyo twifuza gufungura. Ntuhabwe icubahiro. Ndagushimiye kuri uyu muvukanye ari hamwe, yitahuye mu mutima wiwe, yuko nehore yaje mu bindi birori byose, by'ukuri akeneye imbabazi zawe. Ndamusabiye ngo yakire umunezero n'agakiza no mu guhinda kuranirwa, ntahushe intumbero ubuzima bwiwe. Mu myaka 10, 20 azoba ateye imbere, azoba ashitse kuri ya za nzoto ziwe, azoba ashitse kuri vya bindi byose uramuteguriye. Tuzogaruke ngaha tugushima Mami, tuvuga ngo wa munsi ubuzima bwacu bwarahindutse, kuko nako ndavuga ko wa munsi nanje bwahindutse. Urakoze kumvise gusenga kwacu, turasenga indongozi z'igihugu, ndahezagiye umukuru w'igihugu, ndahezagiye muri amata, ndasengeye musitanteri, ndasengeye abari mu bikorwa byose. Iyi ntara igira amahoro, ntagira amaraso yose guseseka muri kino gihugu no muri no ntara ya Bubanza no muri no komine ya Bubanza. Abantu babana amahoro, dutere imbere, turoranirwe, turi muri bwa buzima bwiza waduteguriye. Reka ishimwe n'icubahiro garuke ko mukuru n'inganje y'ivyawe ubu n'ibihe byose. Tubisenze mu izina rya Data n'igihe Umwana n'igihe Mpwemu Yera. Amen. Ikomere Imana yacu amashyi menshi.
murakoze ndabanezererewe. Imana ibahezagire mwandanye kunezerwa. Abo tudasangiye ukwizera nimave mubaza ngo nabarenganije, nzobaserukira na mwebwe mu buryo bwanyu. Ndemera amadini yose turahuza, ariko nagombye gufasha abo ushobora gufasha mu rurimi ntahura, sivyo? Bene data abayisilamu nimuhave mugira ngo nabarenganije, nukuri ndabatahura kandi ndabubaha, n'abandi bose bari mu yandi madini, ariko nabikoze kubera ko hari abantu numva ko bari babikeneye kandi biko birafasha ku buzima bwabo. Dusubire kwibukanya yuko kandi inyuma yaho tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mwibuke uzotora uwigenga na Himana Dieudonné. Kubizera Imana n'abatizera Imana mwese turabaha akaryo dufata umwanya wo kunezerwa mu buryo bwanyu mumenyereye, ari igihambaye. Mugendere mu nzira nziza zihesha Imana icubahiro. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane.